Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Chuti na mwakunzi ba radio RPA mbaje kubaramutsa nonga ndabaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kane igenekerezo rya gatandatu myandagaro umwaka wa 2026 tunabutse yuko radio yanyu RPA ijwi ry'abanyagihugu mushobora kuyikurikira mucye ku buhinga ngurukana bumenyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu ube ingingo nkuru zigize amakuru no munsi akaba arizi zikurikira. Pierre Mbonima umukuru w'ishirahamwe rihanira agateka kazina muntu APRODH aranegura ingendo igayitse y'abategetsi b'u Burundi mu kwankira kwivuza ko banyororo bazira ija politike kugira bikunde bapfire mu ibohero. Bamwe mu bajejwe intwaro abasaba kureka aho gatima kuko ivyo bakoreye imbohe nabo ejo byo bashikira mwana makuru twabiteguye. Mu gisagara ca Ruyigi indwi 3 zarumanye ata station nimwe ifise igitoro kubera ubwo bukene bw'ico gitoro abagwayi bakenera kungururizwa ku bitaro baritaba Imana ibiciro byo kwiyunguruza navyo bikaba vyaciye biduga. Nayo nkubuza bimenyere ku misi yose ya kane ikiganiro ako hambere. Uyu munsi turabira hamwe ibijanye n'ibintu abarundi baziriza. Aya n'ayandi ni mukayisase ndabaramutse nongenda bayikaze muri ano amakuru. Dasubiye kubaramutsa reka ano makuru tuyahere mu gisata kijanye n'agateka ka zina muntu gushira ahabona umugambi safisha wateguwe n'umugambi CNDD FDD wo kwica aho bitavuga rumwe n'umugambi ugayitse wa Kiriba Ondese wo kwigisha inkoho imbonakure mu gihugu ca Kongo. Ni bimwe mu vyatumye Pierre Mbonima umukuru w'ishamwe rihanira agateka ka zina muntu APRODH ashaka kugandagurwa. Ivyo Pierre Mbonima akaba yabishikirije mu kiganiro ijambo rigwawe cha radio RPA cyo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya gatatu myandagaro umwaka wa 2026 inyuma y'imyaka 11 yaciye ahaswe kugandagurwa. Hari ku mugoroba wo ku munsi wa mbere tariki 3 z'ukwezi k'umunani jewe nari ntashe mvuye ku biro nyene vy'ishirahamwe ya APRODH ariko mu kuva ku biro nari nabonye ibimenyetso kandi hari hamaze iminsi havugwa ibimenyetso yuko bagomba kungandagura. Uwo yandashe nari ndamuzi kuko yari hamaze no kuza mu biro iwanje bamutazira famili irindi zina ntaryo nyibuka. Naho rero n'ababiteguye jewe ndabazi hariho barya ba Berete Gahungu kuko twabana mu Carama umuntu yitwe Nyamitwe niwe yari imbere. Hanyuma yo bakazungu hariho ujapfunzwe nimba ndetse ndamwibuka izina njewe amadose bamegeye ari menshi. Murazi yuko hari umugambi jewe navuze abantu bose batari bazi witwa Safisha. Mbere igihe nawuvuga uwo mugambi nari mfise n'amazina y'abantu bateguye kwica kandi bamaze kwicamwe abantu bashika 30. Abo bagomba kwicwa barenga 130. Murazi yuko banantumye ko no muri parke kugira ngo bambaza ngo ibyo bintu navuze bya Safisha n'ibiki. Jewe ndabibasigurira ati bashaka kudumuha ivyemezo ndabaha amazina ngaba n'abamaze gupfa. Abo byose rero barinziza mugabo kandundura rero byagiye kuva kuri urya mugambi ugayitse wa Kiriba Ondese kuko uwo mugambi nari nawumenye. Ndabibutse yuko twigeze no kugundura inzu hariya hepfo mu Kinama hariyo ikirundo inkoho zashika nk'ibihumbi. Hanyuma turibaza izo nkoho icyo zizo zirakora. Mu nyuma natohodesha asanga ni inkoho zise bari baguze zaho baca bajana Ikiriba Ondese kwigisha ngo imbonakure bari bajyanyeyo. Nibyo bampora n'ukuri sinovuga ngo hari ibindi bandondera. Nibyo ndagiye ndashira abona mugabo wandashe nawe nyene bamaze kumwica n'uwo yamuhetse kuri moto. Amata gisumira yari yahungiye mu za Kongo
ariko bamusanzeyo nawe nyene bamwishe mugabo yo babiteguye turabazi twarabamenye twari tubazi nta kibuza yuko abo bantu bocengera imbere y'ubutungane mugabo ku ruhande rw'iwanje ni ukuri nta n'indishyi y'akabaronyo basaba jewe namaze kubagira ikigongwe. Pierre Claver Mbonima aranegura ingendo igayitse y'abategetsi b'u Burundi yo kwankira kwivuza abanyororo bazira ija politike kugira ngo bapfire mwibohero. Uyo ahanira agateka kazina muntu arakebura bamwe mu bajejwe intwaro bagifisa agatima kuko ivyo bakoreye izo mbohe nabo ejo zibashikira bakisanga mwibohero. Ndaboye batwayiraye kumbe njewe ntubizi ko byanshikiye ndi mu mpimba bakakundana kwa muganga ntiharinde kuza abavoka bamburanira hanyuma hanze rikavugwa mu ambasade rikavugwa hajya kugira abanjanye kwa muganga wimbe yuko aribo bagira ati turabiye turi umujanye kwa muganga bararemerewe bategwa igicunga zikera amambasade afise inguvu abanyamerika barahugutse ababirigi abafaransa abadagi barahaguruka babona kunjana kwa muganga none iyo umuntu akwanye kuja kwivuza kandi uraba nabo bankira n'ibandi n'abantu ubona bafise igihagararo bari bafise igihagararo hanze n'abundi muntu muto hajya ntibazovuga ngo bamwanyegurira kwa muganga ari kinini barakimuha ari kumujana kwa muganga barakimuha ariko hari abantu bamwe bankira kujana kwa muganga bagira bati yofatwa tugize imana ati azoba yishwe n'ingwara ntibazoba ko ari twebwe twamwishe harya bunyoni yose udasemerera yose udavuga ngo tuvuge burya bunyoni ari iminsi 3 n'itanu yasigaje ari muzima rero nkagirana nihaba ari ikintu bakinisha baze bahise gukinisha umunyoro kuko umunyoro si umwe ntawurya n'umuntu awujamwo ntawurya n'umuntu awuvamwo ibyo bigiye bafunga Domitiyano na Kageyo twari tuzi nani bashitse mu mpimba baravye ati ibintu n'uko bimeze niyo muza mukaba mwasize izo mpume agashwagara mwamushikiye ahantu heza. Mu kanya turabandanya n'amakuru twabateguriye. Muyavugwa mu gisata kijanye n'intwaro ibereye amafaranga leta y'u Burundi ikoresha arushiriza kwiyongera bimwe birenze urugero mu gihe iterambere ry'umunyagihugu ritigera riva aho riri. Ivyo ni bimwe mu byashikirijwe n'ishirahamwe Parsem gishize guhamagarira abarundi guhindura ingendo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 6 Myandagaro. Ku bwa Faustin Ndikumana aramuswa igishirahamwe ikintu ca mbere gitera ubukene mu banyagihugu n'iduga ry'ibiciro ryabaye ndanse mu gihe leta yo iguma iduza amahera ikoresha ititayeho iterambere ryabo irongoye n'ibindi byankenerwa bitandukanye birushiriza kubura mu gihugu. Tumutege yombi twashakutsa yuko ayo mafaranga itoza abagenewe yuko akura Uburundi mu bukene twagira twibutse leta rero ko abarundi batozwa ry'amakori kugira ijabije babahaye bashobore kurangura imigambi y'iterambere nayo kugira ujya muhagira muto wese ashobore gutera hanyuma leta yabakomeje kuvuga yuko ije kurwanya ubukene umuntu wese aronke amafaranga turwanya inzara amabije ku mwaka ikintu tugenda tubona nuko tuvuga tuti none ko amafaranga aguma yiyongera ku mwaka yiyongera ubwo by'ukuri ariko arafasha muri rya terambere twifuza nico rero twashaka kugarukako twibutsa cyane cyane umushikiranganji w'ikigega ca leta kuko twahisemwo guca tumurungikira urwandiko ikete ryo kumwibutsa ibintu bitegeza gukorwa kugira amafaranga ya leta akoreshwe neza agira akamaro umunyagihugu si ugutoza gusa no kugira akamaro umunyagihugu. Uravye mu 2021 gushika ubu mu 2026 amahera leta yakoresha yari ku miliyaridi 1,500,000 mugabo tugeze mu 2026 ageze ku miliyaridi 7,000 numva yiguje nakangahega hafi gatanu nukuvuga ko bijiri kirigwiza hafi gatanu. None ku by'ukuri
ko biriko birajana n'igiterambere no koroherwa kw'abarundi ugwije inshuro zitanu ko hamwe umengo ibintu twabona umengo bisa n'ibitariko biratera imbere neza ivyegeranyo nyene vya leta vyo mu bushikiranganji bihega ca leta be n'ahandi ivyegeranyo vya parcelle ngira abarundi production vivrière ibiterwa mbumbarugo ugasanga byongereye ubusa n'umunani kw'ijana none ugacuraba vuga ati amahera twashyize mu mwavu bija ministere de la agriculture ngaha tubona yiyongereye amahera aje mu mwavu n'amamiliyari amahera agiye mu koperative gusanga abantu ngo barime angana gute yagiye none iyo bije yongera gutyo umwimbo ntuva huri no secteur primaire cyane kurukira kandi mu secteur primaire nibeje abarundi 90% ni mubi uri mu toro tani yaruguru none uburundi bwonyene buvamwe baze baratuma wewe nk'umuntu ukoramira ngo leta yongereje bije ko kuri 7 miliyari mugakabona kuyunguruza ngene bimeze iyo bije acayitangura gute yumva ko ikura yongereza kugira ikora ikintu ca mbere cinjuza ubukene mu gihugu niduga giki turaba ko iterambere riko rakwira mu gihugu ibishire kwira dono n'uwo muntu yahora atanga inzu kuri 200 agatayikana 800 ariko arakeye kubwa Faustin Ndikumana kandi nakarusho na kamwe umunyagihugu Murundi azofasha iteko hatabaye itunganywa rishasha ry'amahera leta ikoresha akaratera kamo leta na cyane cyane umushikiranganje w'igihe cya leta kwikubita agashi kugira iryo dozwa ry'amahera leta ikoresha bijane n'iterambere ry'abanyagihugu mu byo bakenera mu buzima bwa misi yose n'ubu dutege yompi Faustin Ndikumana arongoye Paxem ndabisubiyemwo ayo mafaranga natuzora turagira 9,000 by'amarundi n'ibiki guverinance budgetaire ngana amafaranga leta tereka ratungwa ngana akoreshwa bidahindutse umurundi nta karusho kamwe ashobora kubura cyo kiba tubateye akamo guhindura no guhinduka bimwe n'amafaranga letakoresha leta kugira izo gukora neza ibanza kumenya ikijejwe ntikore byose tukabona imenya igijejwe ibintu vya mbere leta mu gihugu cyose bijejwe babyita mission régalienne no kuvuga nibijanye intwaro administration umutekano n'ubutungane ibi bintu bitandukanye tangu guverinoma ikaza kuba efficace iyo mission irayirara kukaba efficace kuko n'ibihugu bibihugu by'iwacu tukiri ku ntwaro z'abamwezi n'abandi hari rugamba ivyo bintu tusanga byari bihari kumbure ko intare rugamba niwaza kuvuga ngo leta ngo yubatse ibitaro ngo cyane ngo leta yubatse amabarabara cyane eka mugabo abarundi bakeye ku intare rugamba administration yari hari mugerero ngo babanganwa n'ibikibwa yanzu bategeza kuhaba umutekano utegeza gukingirwa bakagwanya abantu mari ubutungane amasentare n'ibiki byose bazari bihari baba mu mwamagirwa n'abagabo mbere tuzirika ivyo rero nivyo leta ukwiye gushira ko ingufu zanyu hagashaka ibyo bya service social amagara y'abantu indero n'ibiki ivyo navyereje bikurikira kuko nimere y'abantu mugabe y'amagara abantu n'indero ararimite n'abikora twashira kubijamo amabopito privatara gushingwa amabopito bino mugashobora mu butungane nguzohereza mu privé kugwanya defense la zaro zori private igizo cyari kawo private ubutungane magistra wo privatize utunga administration ya mustanere wo privatize n'ababura batayi n'abandi sabiste mugabo hospital sabikurikira mugabo hospital Tanganyika hospital umva muri privé kira cyane nizi amashuri abantu bari amashuri ariko utwabo zaritira bishira umugabo none amayibirite n'abanyeshuri b'amayibirite ariko utwabo Ngiri kijiro rika irazishimye mugari gutangura nizenza kugura ibigori nizenza kugura ibintu aya maherari yanzanyuma koperative sangwe nzanzanye hariya sheri bibabo amarakuru rikarakuru nizo mission nizo monsieur le ministre finance leta niza kudandaza igura n'imigana n'abakomeretse igiriki iyo leta ibiri kirikasha inyuma y'inyungu z'abantu bashaka kwidandarira yiswe leta igiye mu bya bikore twabiza kubisita leta n'inyungu z'abantu bikashije munsi ya leta bagiye kwihereza ibyo bihe Yakuya turabandanya n'amakuru twateguriye umukuru wa zone mubone komine Mugere intara ya Bujumbura aragirizwa n'abanyagihugu atwara ko abarenganya kugira aronke uko abaka mahera hamwe no kuyibiturire mu gihe hari abamwituye abanyagihugu bagasaba bashimitse inzego zo hejuru guhera kuri mustanere gukora ibishoboka kugira bahagarike ayo manyanga ariko arakogwa muri yo zone
Dinye Karondo. Uwo mukuru wa zone atungwa gatoke n'abatwara yitwa Martine Nahayo nk'uko amasoko yacu yabitumenyesheje yagirizwa amabi menshi cane yajanye n'ibiturire no kurenganya abanyagihugu. Aha twovuga nk'ibitansi atanga bitagira ikidodo, gutaburiza imitaha abantu itagira ibidodo. Ishirahamwe ryose rishaka gukorera muri iyo zone ritegereza gutanga uburyo bungana n'ibihumbi 10 bakabwirwa ko ari ay'usinya. Ibindi yagirizwa harimo gufunga abantu ataco bazira kugira batange igiturire baheze barekugwe. Aragirizwa kandi kurekura abantu atabashengeje imbere y'ubutungane. Aha amasoko yacu atanga akarorero k'abantu bari bafatanywe urumogi hama araheza arabarekura kubera bamuhaye igiturire c'amafaranga ngana n'ibihumbi 350. Ikindi ukeneye gusinyisha karanga muntu yiwe abanza gutanga igiturire cyo kimwe no kwandikisha abana akababwira ko ibitabo bandikwamwo vyuzuye. Nk'uko isoko ryacu ribandanya kubimenyesha, Martine kandi aragirizwa kutagisha inama abo bafatikanije kuyobora zone mubone ibiheze bigatangaza cane abatwara. Ivyo vyaha yagirizwa musitanteri wa komine Mugere arabizi kuko araherutse kurungika intumwa zija kuraba bivugwa muri iyo zone hari mu kwezi kwa Ruheshi uno mwaka. Bakaba bavuyeho bamutegetse gusubiza cane amafaranga yatse amashirahamwe yise ayusinya izo mpusha, ariko nta cyahindutse. Abanyagihugu bakaba bafise amakenga igituma musitanteri atamuhagarika mu mabanga kandi yafatanywe itonga canke ko ivyafashe mu cegeranyo vyo bitashikiriye musitanteri bivanye nabo baba bari nyuma y'iyo dossier. Abanyagihugu barasaba bashimitse ababijejwe gukora ibishoboka vyose kugira bahagarike ayo manyanga ariko arakorwa muri iyo zone yabo hisunze icegeranyo c'ivyavuye mu nama yari ihurikiyemwo intumwa zarungitswe na musitanteri wa Mugere n'abarongoye iyo zone nimba ico cegeranyo kitanyegeje. Mu ruganda rwa RPA twarondeye Martine Nahayo arongoye zone mubone kugira tumaze kuri ivyo yagirizwa n'abarongoye, ariko telefone yiwe yahamagara akabura uwitaba. Reka dushimire mugezi wacu Dinye Karondo. Mu gisata kijanye n'imibano, abarimyi bo mu ntara ya Butanyerera nibariko bijukira kurima bavomera imirima yabo. Bavuga ko kuvomera bitwara amafaranga menshi mu kuvomera ibiterwa. Abanyagihugu bagasaba ko bohabwa utumoteri duto boshobora kuriha buke buke. Ibyo nido na mugezi wacu Emmanuel Ndayishimiye. Mu mirima iri mu myonga ya Nyakijima, Vyegwa n'ahandi hegereye igisagara ca Ngozi mu gihe cici barima ibiharage, ibiraya, ibigori hamwe n'imboga. Abarimyi bariko bavomera bakoresha indobo, ibi bido bikasemwo kabiri. Bemeza ko ari imvune idasanzwe kuko kuvomera umurima baha amafaranga abana canke abasore bakuze kugira ngo bikorere ayo mazi bakayakura mu migazo bayashikana ku nkengera z'inyonga. Muri komine Kirundo hoho abahora barima hambavu y'ibiyaga n'inzuzi basa n'ababihevye nko ku mitumba ya Rambo na Kanyinya, bamaze kurima ahangana ibice 10% gusa, ahasigaye na uriko araharima. Ku mutumba wa Bugera bamaze kurima igice 1% nk'uko bimenyeshwa n'amasoko yo mu buyobozi bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi aho mu Kirundo. Bagendeye iyo mitumba mu ntango za kuno kwezi, aho umugambi Patalebe watunganije ivyo kuvomera imirima cane ku mitumba. Amasoko yacu akamenyesha ko amahegitari 128 aribwo buringanire bwategerezwa kurimwa bavomera aho mu Kirundo, ariko abarimyi bamaze kurima ku bice 11 gusa kwijana. Abashoboye kurima no kuvomera bakaba bafise imirima myiza, mbere nko kwisoko nkuru rya Ngozi ikiro cyo bwishaza butoto cahora kigurwa amafaranga 220 canke arenga, mu gihe cici ubu kigurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 15. Abarimyi bagasaba ko bohabwa utumoteri duto bashobore kuriha buke buke kugira ngo bashobore kurima izo mboga n'ibindi bitegwa bisahiriza muci. Mu buyobozi bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Butanyerera ntaco barashima kuvuga kuri ubwo burimyi bwo muci bucumbagira cane mu Kirundo, ahahora hava ibitunguru, itomate, irengarenga bifungurwa mu ntara nka zose zo mu buraruko bw'igihugu. Arakoze na Emmanuel Ndayishimiye.
Nenebwiye mu ntango zano makuru indwi zitatu zarumanye neza ata station nimwe ifise igitoro mu gisagara ca Ruyigi aho ni mu ntara ya Buhumuza. Ingaruka mbi rero zikaba zica ziyongera ako bwinshi. Abagwayi bakenera kungurizwa ku bitaro baritaba Imana. Ikena ry'igitoro ku rundi ruhande ibiciro byo kuyunguruza navyo bikaba vyaciye biduzwa. Balthazar Miburu. Ku masitasiyo atanu ari mu gisagara ca Ruyigi nta sitasiyo n'imwe ifise n'imana rimwe ry'igitoro yaba ico mu bwoko bwa esansi canke ca mazutu. Isoko ryacu ngaho mu Ruyigi bamenyesha yuko indwi zitatu ko zirangiye ata sitasiyo n'imwe ironkejwe igitoro. Uyu munyagihugu avuga ko kubera ubwo bukeneye bw'igitoro kwitike yo kwiyunguruza yaduze ko amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7. Itatu ikameze heza kandi turokera ku matatu nukuvuga y'igitoro cyabonetse umuntu yiyunguruza kuva muri gitoro ku 15 ngo kubera igitoro kimaze ibiti bitaboneka ubu n'ibihumbi 200. Igiteye ubwoba cyane n'abafise abagwayi bakenera kunguruzwa kugira bajane kwivuza mu zindi ntara. Abo nabo ngo barafira muhira ku bwinshi kubera kubura ingene bashikanwa kwa muganga. N'ibifungurwa ngo ntivyasigaye inyuma kuko ngo byaraduze ibiciro cyane nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Barapfira muhira kubera babura kubera iyunguruza ibyo kwiyunguruza yabizimbiye cyane rwose bivanye n'amikoro umuntu arafite ngo barapfira mu bitaro nyene bataka barindiye ngo imodoka ziraza ngo bariko bararondera ku gitoro babagiye amatransfere barose amatransfere benshi gihe bakarindira abagwayi bakavamo bahweye yaba ku bintu bijanye n'ifungurwa atanga gitoro bikabizimba. Abanyagihugu bo mu ntara ya Buhumuza basaba bashimitse leta kwikubita agashi igatorera umuti ico kibazo c'igitoro cabaye akananira abahinga. Arakoze na Balthazar Miburo. Abanyagihugu bo muri zone Rugombo komine ya Cibitoke intara ya Bujumbura batabishira hamwe Regideso kubagarukirako ikabaronsa amazi meza indwara zifatiye ku isuku rike zitarabashwara. Ni mu gihe haheze indwi irenga atari majya amazi rirangwa muri iyo zone. Ubu abanyagihugu baho bakaba bikora ku mazi mabi y'inzuzi kukubura uburyo bwo kugura meza ava kure. Ido nido na Danicre iratwumva. Iryo kena ry'amazi meza ryatanguye kuba ndanse kuva kwa 15 mukakaro uyu mwaka wa 2026 ariko mu mpera z'uku kwezi nyene ibintu byateye biyangara kuko yahavuye abura burundu gushikaho biba ngombwa ko baje kuyarondera kure y'imihana yabo. Ibidashobokera ariko benshi kuko ayo mazi agugwa ibitagenda nk'uko isoko rya RPA mu Rugombo rivyigana. Amazi kuyarondera kure yaha muri zone Rugombo ari kubera tubiko nk'umunyeshuri azamugena amazi akunda gukaba twashaka kuyavoma muri komine Mugina cyangwa akabika ku muyange kandi amazi yaho ntakunda gukama kandi n'izi ibido tubategura amahame 500 n'umusivero agiye kwizana akakayizanira 1000 umva ibido z'afari 500. Abadafite ubushobozi bwo kugura ayo mazi meza nk'uko isoko rya RPA ribandanya rivyigana baraheza bagakoresha amazi y'inzuzi, amazi yuzuyemwo imicafu itandukanye iva mu ngo z'abantu be niyizanwa n'imvura. Urugomba amazi ashura cyane abantu katatu bakoze barikora ku mazi y'inzuzi zitemba bakareba nk'akagunda imiferege kandi mukabona yuko imiferege cyangwa akagunda ibifite ubucafu bwinshi. Abanyagihugu bo mu Rugombo basaba ishirahamwe Regideso kubaronsa amazi meza mu maguru masha kuko batinya kuzoterwa n'indwara zifatiye ku isuku rike harimwo korera ikunze kuhatera. Tukivuga kubijanye n'ubukene bw'amazi mu mpunzi z'abarundi, ubukene bw'amazi yo kunywa nayo gukoresha mu ngo muri kino gihe cici burahagaritse umutima impunzi harimwo abarundi mu ikambi ya Nakivale iri mu gihugu ca Uganda. Amazi yo kunywa aboneka ahantu hake cyane gushika aho hari abagira ibirometero birenga 5 baja kuyarondera. Ino nkuru twayiteguriwe na Remy Delacroix. Aho mu ikambi na Kivari hari ibinogo by'amazi vyimvwe kugira ngo bize birafasha impunzi mu kuronka amazi yo gukoresha bitumwe n'ikibazo c'amazi gihanze impunzi zihaza indaro.
muri kino gihe izo mpunzi zimenyesha ko zitorohewe kuko ivyo binogo bahora bakuramwo amazi yo gukoresha ibitari bike vyakamye. Inzanizi rero niyo yindi ivyo binogo amazi akama n'ingoga cyane n'ivyo binogo nk'ubu vyarumye aheze ngira ngo nk'amezi abiri hafi amezi abiri vyarumye nta namwe ivyo binogo vy'umwe na samizi bikiza. Ayo mazi akora ibintu bibiri, akoreshwa n'abantu, avomwa n'abantu n'inka zikayanywa ku bafite inka. Urumva ivyo binogo nicyo bifasha. Hanyuma amazi meza urumva ayo n'amazi mabi maragere ko usanga ariko arafasha barayatekesha akayogesha ivyombo bakayamesuza. Majorite rero ahanini bagenda kuyavoma mu kiyaga ca Nakivale. Ikiyaga ca Nakivale rero urumva hariho abantu bagira ibirometero 8 ingorane pe. Ku kibazo cyo kuronka amazi yo kunywa coco ngo namananiza gusumba ababa mu maviraje hashika kuri 5 bahurira kuvoma mu ibombo rimwe, bamwe mu mpunzi bakagira ibirometero vyinshi kugira bashikaho riri kuko bibandanya bivugwa n'isoko ryacu. Ikibazo cyarabuze inyishu ubu nk'ubu rero urumva byaranse rwose uruva ko yumye. Abantu bagira ibirometero birenga, hariho abagira ibirometero birenga 5. Hariho irobine imwe iri ku gipolisi hepfo y'igipolisi. Abantu bose mu maviraje hafi yose ngira ngo nk'amaviraje arenga 6 aja kuri iyo robine nyine usanga baja kuvoma. Ayo rero nayo kunywa kubera abo bagenda hiyo baba bafite amakinga. Ntibikunda udafite ikinga ntuje ntibikunda kuko ni kure cyane wo kwikorera amabido. Abo n'abafite amakinga nabo nta n'ibice 5 kw'ijana bifite amakinga ngaha Nakivale. Yumvira amaviraje arenga 5 afite kuvomera kuri icyo bombo, urumva ko bigoye cyane. Usanga imirongo ari mirongo, hariho abatonda abagendayo saa 10 bakavayo nka saa 6 cyangwa saa 8, urumva ko bigoye. Izo mpunzi harimwo abarundi rero zo mu ikambi ya Nakivale zisaba ko boba bafasha gutora umuti w'ubukene bw'amazi kuko ingaruka rumurengera ku magara yabo. Abakuru ya RPA murakurikiye muciye ku buhinga ngurukana wamenyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Mu gisata kijanye n'inkino naho kuri no wa kane niho haba tombora y'ingene imigwi izoserukira ibihugu mu nkino za CAF yaba Aigle Noir izokina n'umugwi wa Al Hilal wo muri Sudani mu nkino za Afrika z'imigwi yabaye iya mbere wabo. Urukino rwa mbere ruzobera kuri stade Intwari rwo gusubiriza rubere i Kigali mu Rwanda aho uwo mugwi wakirira mu nkino nazo zihuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo. Rukinzo izokina na Durban City yo muri Afrika y'Epfo. Bitegekanijwe ko izo nkino zizoba hagati y'amatariki ya 4, 5 na 6 y'ukwezi kw'icenda. Uyu ni wa mwanya uhariwe ikiganiro ako hambere. Uyu munsi nk'uko twabisezeraniye ku munsi wa 4 uheze turabira hamwe ibijanye n'ibintu abarundi baziriza. Umutumire aratanga uturorero twa bimwe muri vyo akanasigura ivyo iyo miziro yarifatiyeko. Ikiganiro ako hambere tubishikirizwa na Emmanuel Niyungeko. Ikiganiro ca kahise amayagwa n'imihigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane. Musangwa amahoro bakunzi mwese b'ikiganiro ako hambere mama mukurikira misi yose ya 4. Uyu munsi dushimikira ku bintu abakurambere baziririza ariko kandi bikaba byari bifise inyigisho canke icigwa byaba bigomba gutanga mu ntumbero yo gukinga ingaruka mbi zohaba kuciye kubiri n'iyo miziro. N'ubu twifashisha umutumire Maria Louise Sibazuri, umwanditsi w'ivyese akaba kandi hanakurikiranira hafi ibijanye n'imico n'imigenzo y'ikirundi. Ndabahaye ikaze mwese kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Mu kanya gato turaduga kwijambo. Nijisho mu gutwi n'ijwi ry'abanyagihugu. Uri radio shahuri radio
ndasubiye kubaramutsa abarundi bo hambere bari bafise uburyo batangamwo inyigisho biciye mu mabwirizwa canke imiziro bo nyene bishiriyeho bagenda barabihanahana maze bihava bifatwa nk'imiziro. Umutumire Maria Louise Sebazuri atangura twiganira imiziro yajana n'igihe c'ikigandaro akagira ko anatanga n'insiguro zayo. Aho hambere abarundi baziririza ibintu vyinshi, baravuga yuko kizira kurya inyama canke umunyu mu gihe umuryango wabuze, kandi ivyo birumvikana. Inyama nicari igifungurwa cama kiraronkwa na benshi canke ngo kibi ca misi yose, n'umunyu nyene kuronka ntivyari vyoroshe, kandi mu gihe abantu babuze ntibaba banezerewe, baba bari mu mababaro, rero ntiwari umwanya wo kurya inyama no kurya umunyu. Carazira kuja kurima mu gihe c'ikigandaro, ivyo navyo nyene birumvikana. Abantu babuze baba bababaye, baba bacitse inkokora, ntiboheza ngo bace bagenda kurima batarasubira kuremerana. Hanyuma kandi n'ababanyi, abagenzi, inshuti, abaza kubaremesha ntiboza kubaremesha basanga nabo bagiye kurima. Nico gituma uyo mwanya w'ikigandaro mu kurindira yuko baca ku mazi bene kubura baguma muhira. Amakirazira gushishira umubira, inzoga y'umubira yaba ari inzoga yo kuza kuremesha, kuza gufata mu mugongo, kwihanganisha, rero ntiyari inzoga yo kuza ishishiriye. Uyu mwanditsi w'ivyese aranavuga ku bijanye n'imiziro yajana n'ibikorwa bimwe bimwe yose igahurira ku gukinga ko hogira ingaruka mbi zohava zibonekeza. Carazira kurara ku buriri umuntu buca guhiga, ndetse si guhiga gusa, niyo buca baja kugukana ingoma canke kwegeka canke gushora ubwato kuroba. Bavuga yuko gukorana n'umugore bishobora gutuma umubiri wiwe uca wirekura, agasanga ntiyagumanye kwa kwitwararika bikenewe mu bikorwa bikomeye hamwe n'ivyo. Bavuga ko cazira kuvugisha umuntu yikoreye umuzinga agiye kwegeka, bavuga ngo inzuki ntizizotumbera uwo muzinga, ngo zizoza aho kuwutumbera zice zifatira izindi nzira zigiye. Baraziriza kurenga ibigo ku mugabo mu gihe umugore ari mu kiriri, bacavuga ngo uwo mwana ntaheza ngo azotambuke. Navyo nyene birumvikana kuko umugore ari mu kiriri nta nguvu aba araronka zo kuvuga yuko yosubira kurangura amabanga y'abubatsi. Hari igihe rero umugabo yaca yumva ati nurabaho nikika, baragerageza rero kumutangira bakavuga yuko umwana atazotambuka ari uko bimuvuyeko, kugira ngo uwo mugabo agire ico atinya arindire ko umugore wiwe azova mu kiriri. Baravuga ko kizira ko umuntu aterura umwishwa bwa mbere atashamuhaye, ngo bituma azoca agwara insusumizi. Ivyo babivuga kuri narume w'umwana, sinzi igituma, ariko bavuga ngo banarume b'abana ntibabitaho cane. Barazi ko banavuga ngo umuntu yatashe nk'uvuye kuragirira narume yaramukoreye agiye gutata muhaye. Urumva rero novuga nko kubashirako uburemere bwo kugira ngo bumve ko uwo mwishwa ari inshuti kandi ko bakeneye kugira ikintu bomuha, cyane cyane ko bataba babana hafi. Nyine kenshi wasanga aje avuye kuri umwana atamuzi atamumenyereye kugira amwikundishe agire ikintu amuhaye. Baravuga ko kizira kurengana umwana irembo bataramusohora, guyakuze abinyererezi canke akazoshobora no kuzwa mu gahinga ugasanga apfuye ari kure y'umuryango. Navyo nibaza yuko babigira kugira umwana abiwe bitwarike uwo mugigo wo kumusohora, hanyuma kandi ntibaca basohora umwana vyahutihuti, babanze baha umwanya nyina wiwe wo kuruhuka no gusubira kuremerana n'umwana nawe yaronka umwanya wo kuragaza uruzogi. Umutumire aratanga n'uturorero tw'imiziro yerekeza ku ndero rupfasoni, agashimikira cane cane ku vyaba bibujijwe ku bigeme n'abakenyezi mu kuzitira ko bohava bakora ibitera soni. Baraziziriza yuko umwana w'umuhungu atambuka inkondo z'intore. Abo nabajije bamwe bambwiye ko babigira kugira ngo abana b'abahungu babigisha indero, kuko no kuvuga yuko baba batambutse hejuru yaho umuntu ariko arakorera uwo ariko aratobora izo nkondo z'intore. Ubundi nabashambwira ati bavuga yuko atambutse inkondo z'intore ngo nihagera kubaka bitazomukundira ko arangura amabanga yabubatse ngo azoba ameze nk'uwakorokewe. Baraziririza kuvuza uruhwa mw'ijoro, bavuga ko kuvuza uruhwa mw'ijoro bihamagara abasuma. Aho hari ku bantu bose,
ariko ku bagore n'abakobwa bo carazira kikaziririzwa haba mu gitondo haba ku mutaga haba mw'ijoro carazira yuko hari uvuza uruhwa muri bo bavuga yuko ari agasema nico kimwe no gusimba urugo umukobwa asimba urugo bavuga yuko ari agasema kandi birumvikana ko yaba ari insimba rubebe atashobora no kuronka abazomugomwa mu gihe yitwara mwene uko ku bigeme kandi hariho imiziro yindi nk'uko umwigeme ari mu butinyanka ataca aho abantu bari ivyo nivyo bica vyumvikana kubera tuzi ukuntu bambara kirya gihe ntivyari kumukundira yuko aza hagati mu bantu ari mu butinyanka hariho umuziro nawo nyene wumvikana cane bavuga ati kirazira ko umukobwa atambikiza nka kurya umuhungu canke umuntu w'umugabo abigira ati kirazira kurira igiti canke inzu ku mukobwa canke umugore naho nyene turavye ukuntu baba bambaye ntibari gushaka kurira igiti canke inzu kubera bari gushaka basigarana ubwambure kirazira ko umukobwa canke umugore avuza ingoma bavuga yuko ingoma imitirirwa bakavuga rero ati yitiranwa n'ingoma ntiyovuza ingoma baravuga ko kizira ko umukobwa avyara inda y'indaro ngo mu muryango utunze inka zica zibona ivyo navyo nyene vyarumvikana dufatiye kumwe kera wasanga umukobwa yatwaye inda y'indaro baja kumuta mu gisumanyenzi canke mw'ishamba hari n'igihe wasanga uwo muryango wiwe baciye bawunyaga ugasanga za nka zirahonye kandi noneho naho inka zitohona ishobora kuba nk'imvugo ngereranyo yo kuvuga yuko abantu baba basubiye mw'ihumbi baba maramaye umukobwa baraziririza ko akenyeza umweko wa nyina bavuga yuko ngo umukobwa akenyeza umweko wa nyina aba yitara gufata arongo baraziririza yuko umugore yibungenze atotwenga ico abonye cose ngo yohava aca kivyara hari kandi n'ivyo babuza gukora igihe cavyo carenganye umutumire asigura ko vyaba bifise intumbero yo kurwanya ubunebwe aranavuga kandi ivyo baziririza ku mata y'inka baravuga ko kizira ukubura ku mugoroba ngo bukubuye umugisha ivyo birumvikana umuntu ntakubura rirenze gukubura gukugira isuku ahaba nivyo tangurira ko mu gitondo bazi ko banavuga ngo nta ukubura inyoni zamubonye zavuga yuko umuntu azinduka akabanza agakubura hakiri kare rero hari inzagera ku mugoroba atakubuye kandi nk'abakobwa bavuga ati kugira bamenye urugo batumbera kuja kuronderamwo umugeni n'isuku ryago babonera kw'irembo ryarabahamagara urumva uwo yarashaka kwibuza umugeni bagomba basanga igihe cyose baciye iruhande y'urugo rw'iwabo huzuye umucafu baraziririza uko kamase izuba ryarenze navyo nyene birumvikana warinze urindira ngo izuba rirenge woba wari mu biki ku buryo bw'uko uja gukuka umugoroba noneho n'izo nka zoba zamaze kugera kuza ntizotaha zitahira mu mase yaharaye gukuka amase izuba rirenze nico kimwe no kugukura ku mugoroba vyoba vyerekana yuko uwo muntu ari umunebwe cane hanyuma kwimosha izuba ryarenze canke kwica inzara mw'ijoro navyo kandi barabiziririza ivyo navyo bikumvikana kuko murabizi ko izuba rirenze buca bwira kandi ico gihe nta matara yari ahari ngo bavuge umuntu ngo baramumwa bakoresheje itara murazi bakoresha urutakare canke ingongo urwembe rukarishe cane bari gusanga bakomerekeje umuntu haba mu kumumwa canke mu kumuca inzara mu gihe bariko babikorera ahantu hatabona neza bakavuga yuko kizira kunywa amata y'inka umuntu ahagaze kandi navyo nyene birumvikana inka n'igitungwa cubashwe no kunywa amata kimwe no kunywa amazi ngo wicare ugotomere hanyuma ugende mu vyo warimwo bavuga ati kunywa amata niwicare uyanywe utekanye ntahava nakuniga urumva rero kunywa amata uhagaze carazira ku bintu vy'inka hari ibintu vyinshi baziririza baravuga ko kizira kunywa amata wariye ibiyoba wariye iswa wariye ubumegeri inkere ibihori kurya abana bagenda nk'abungere bagafata ibihori bakavyotsa bakabikaranga bakabirya wariye isenene wariye indagara ivyo vyose ngo bica bituma inka idasubira gukamwa neza mbere ngo bigashobora no gutuma ikiteka genda kunda FPR kubera ikunda abamama abapapa abana n'abatamukazi abarundi n'abanyamahanga FPR nitwe rya bose ugatinya ijambo ukenera indamu umugabo muzira ubwoba no mu ngamba z'ibiharage
yashikemwo bikera n'ubu ni ikiganiro ako hambere mwumvise ko turiko tuyaga ku bijanye n'imiziro aho yabigamije gutanga icigwa canke gukinga ko hoba ingaruka mbi mu vy'abakurambere baziririza kandi hari ivyaba biganisha ku gufungura nk'uko vyiganwa n'uyakurikiranira hafi imico n'imigenzo ry'ikirundi haba harimwo inyigisho yo kurwanya ubukunzi bw'inda. Carazira kurira ivyo kurya mu nkono bavuga ngo bitara kuba igisambo. Carazira kurira ku mupfundikizo w'inkono bavuga ngo bituma umuntu agwara ugwiba hajya ataribagira. Ngira ivyo vyose babigira kugira abantu bafate umwanya babagabe canke bigaburire bicare mugabo ntibafungure nk'abiyiba. Carazira kurya umutsima wo ku mwuko cane cane ku bana b'abahungu bishitse bakawurira ku mwuko ngo bategeza kubanza gukura ko intore ya mbere bakabuta hanyuma bakabona kurya ubusigaye ngo n'ahandi ngo vyabatera kugira umunoho. Hariho ivyazira kera kumbura ubu unyi bitakizirizwa nka kera. Carazira guhakurira ku bwaraye bavuga ngo n'umunsi boramuka bashatse kuza gusaba aho hantu ngo inkwano ntizokwinjira. Carazira kuri nijya kuzindi ni harya ugifise ibyo kurya mu kanwa waba wamaze kuyora ibindi ugira utamire. Bavuga ngo kurya uvuruganya bavuga ngo kuri njya kuzindi ngo ubutaranyo ko kuzovyara imbanguranya. Imbanguranya ni ya mahasa adasamigwa rimwe basama inda kandi hari wundi mwana yamaze kuba ari yari urumva ko ari ibintu bigoye. Barabuza kandi ko hari umukenyezi yokora ibitabereye mu gihe ahetse ikibondo. Hari kandi n'imiziro yabishaka kwigisha abantu kutireshangishwa. Baraziririza cane havuye kabana ka camugani ko kizira kwibuhetse kwiba naho udahetse kirazira uretse gusa nyine ko kera abasuma b'inka bobo bicikwa kwiba amengo n'ubuhizi ariko rero naho kwiba bibujijwe kuri bose no muri byose kwiba uhetse ho urumva ko arakambaro kibara bivuga rero yuko umugore yagiye kwiba akagenda kwibara n'umwana mu mugongo kandi yavuga ati wibuhetse ukereka uri mu mugongo urumva ntibiba bikibaye kwiba gusa yebaye no guhererekanya uwo muco mubi w'ukwiba carazira kunywa make cyangwa umutobe mu gihe umuntu yari indimu kongera ashaka bari baragendereje bagasanga kumva uremaze guhwanira mu nda bishobora kugira nabi umuntu carazira kurya ubuki hanyuma ukikora mu mutwe utarakaraba bavuga ngo ubuhumiye inzuki ariko ubiravye neza ingene ubuki bufata uburiye ugaca wikora mu mutwe utarakaraba nibaza ko n'imishatsi byashobora kugorana ubuki bwamaze kujamwo ingene ishizikana navyo nyine bashaka babizirije kubera ibintu by'isuku hanyuma ngo carazira kuvugira ku ziko ko umuntu yateze igikoko ngo ico gikoko caca citumurira nibaza ko navyo nyene aba kugira ngo bamenyereze abantu kugira ibanga ntuvuga aho bagiye gutegera kuko hari naho utabuzi uburenganye ku musaya w'inzu bashobora kugenda vyumvise akagutanga kuja kuraba aho wateze yasanga carafashwe akagitegura turumva kuvuga byose si vyiza hanyuma kandi bakavuga ko kizira kuvugira ku ziko aho buca uzinduka kurima bavuga ngo abari kurarira imisozi naho nyene nibaza ko ari ivyo vyo kuvuga ati ntuzi kwejo uzoramuka ntuzi uwuriko arakumva murazi mu kirundi ko ibintu vyo kwinubana byariho navyo nyine cyane ati ntuvuge ico buca ukora utazi ko uzohashika kandi utazi n'uwovyumva kumbure agahava akugirira nabi. Dusa n'abasozera Maria Louise Sebazuri aravuga ko hari n'imiziro yabigomba kwigisha kubahana haba mu muryango ndetse no mu kibano. Baravuga ko kizira gutera umuntu ingata bavuga ngo uwo mutara gufata byaye navyo nyine nibaza ko kwari kugira ngo abantu bamenye gusoneranira kubera ingata kenshi wasanga ziri hafi aho mu rugo aho mu muryango umuntu akuvugishije nabi byari koroha kumutera ingata kuko wabikura hafi ariko rero urumva naho ntibwaba ari ubupfasoni ntikuba ari kubaha abandi nibaza ko ico gituma ngira ngo babiziririza ico kimwe no gutera umuntu imbuto ukayora nk'ibiharage ukabitera umuntu ibigori canke amasaka bavuga ngo umuntu umuteye imbuto ngo ubu mutara kuzingama baravuga kandi yuko kizira ko umuntu aza gukaraba munsi y'iminwe yawe mu gihe nawe uriko urakaraba bavuga ngo bagutwaye umugisha hanyuma hariho n'umuziro jewe nta
utasobanukiwe neza kumbure uwuzi igituma cawo nanje azocira agace ni umuzi bavuga yuko ngo iyo hiriwe imvura canke ibitutwa rikarenga izuba ritase umwana agifise se ngo atarya ubu rero nari ndawuzi gutyo ko barinze bawuvuga ubwo barafise igituma ntihobura usanga twize akazogisangiza natwe. murahejeje kumva ibyo abarundi bo hambere bafata nk'imiziro ariko kandi twabonye ko byaba bifise inyigisho byaba bigamije gutanga. Nano rero dusozereye ikiganiro ako hambere cyo kuri wa gatandatu Myandagaro umwaka wa 2026. Mwakoze mwebwe mwariko muradukurikira, nkongera ngashimira Maria Louise Sebazuri ku kigoro yagize kugira dushobore kwegeranya aya majwi mwumvise. Kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Ningeko, ndabasezeye ndabifuriza kuroranirwa. Ako hambere imigenzo amayago n'inzigo yabo hambere ubiragaragara. Ako hambere arakoze mugenzi wacu Emmanuel Niyungeko. Rero ngaha ku biganiro ako hambere amakuru twateguriye yo kuri uyu wa kane tuciye tubasozererako. Mwakoze mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kuyakurikira. Bagenzanje umwe wese kuco yafashije kugira ano makuru ashobora gutorokanywa nkaba ndabakengurukiye. Arumwe bw'ivyuma nawe nyene ndabashimiye. Hervé Nuhire muje kwashikiriza ano makuru nkaba ndabasezeye.